cyo ku mazina yitwa Ndayikengurukiye Roth, vuka muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura. Mu mashuri nize ibijanye n'ivyinyifato n'ubuhinga mu bijanye n'ivy'indero. Nize kandi ibijanye n'agateka na muntu no gutatura amatati daciye mu nguvu. Mu bisanzwe maze kwiga nkatahura ico inzego z'igihugu zijeje, haravye amategeko avuga, hamaca ndaba abaturongoye mu nzego zitandukanye ingene bigenza n'ingene babitahura. Je sinegura, ahubwo ngerageza kwerekana ivyategerezwa, kuko uravye abantu benshi bahanira mu mabanga y'igihugu ntibabijamwo kubera babifitiye umuhamagaro, kubera bakeneye kurondera akazi, kurondera amafaranga. Mugabo rero uravye ibijanye n'amabanga y'igihugu si ibintu byo kurondera amafaranga, ibintu byamwo ufise umuhamagaro wo gutunganya. Nico gituma no munsi wumvise abantu bashaka kugira yuko politike ari umugabo wabenshi. Muje kuraba isi yose ahantu hose bateye imbere byagizwe na politike. Nuko rero taronse abanyepolitike babifite mu muhamagaro. So kuma tuko turidoga, abantu bose bidoga. Cyo gituma jewe no munsi rero nagerageje gufata kanya ndiga ndaraba mbe none bariza gukora iki. Cyo gituma rero sindabidogera jewe. Bisanzwe nico gituma no munsi muri FP twavuye hasi kugira dufashe abarundi gutahura. No munsi uravye maze imisi ngo ndumva bantu bari yamamaza bagenda bavuga imigambi bazokora. Mugiye kuraba amategeko icyavuga ku mijanye n'umushinga amateka biratomoye neza. Y'abanyagihugu bari bazi cyo umushinga amateka jejwe. Nk'uwo muntu agenda avuga ngo azokora ibi nibi. Yamaze kuba amaze kugwicira. Nuko rero batabizi baca profita peprese ziwawe canke ignorance cabahinda ibyo bashatse. Nk'akarorero twe muri FPI turafise ico bita projet de société. Igizwe n'ibintu bitanu. Igizwe n'ubwa mbere ico bita vision. Vision irimo kino gitabo. Kino gitabo kirimo imigambi FPI yifuza gukora kuva ku ntango kira kuhereza. Ni domaine par domaine. Niwe gitabo kiyasigura neza ingene ivyo bintu byokorwa. Duhereye ku byo turi mu no munsi ko byifashe ingene tuvyipfuza. Igitabo rero cyanditswe guhera muri 2006. Cyo turiyumviye rutembera mu gihugu cyose turaba amarejo yose uko abameze hakunda ibice nk'abakunda biriya muri domaine y'uburimyi, ubworozi, amagara y'abantu, eka amadomene yose. Muri make ikini iyo niyo ntuza ya mbere, intambwe ya mbere muri izo projet de société. Ama intambwe igira kabiri dufise ikintu bita manifeste. Manifeste nayo isigura neza ikibazo nyamukuru badufise muri ico gihe. Nk'ubona nk'akarore muri kino gihe ikibazo kiduhanze nk'abarundi n'ubukene. Gatatu kimwe projet de société ya FPI ni ntuzenya inyigisho enseignement. Ukuvuga ko turemeza muri FPI ikintu cyabuze muri kino gihugu twarabuze inyigisho. Ukubona bifuza bwa mbere yuko umuntu wese arabyuka kubera abona muri politike ari hari inzira yoroshe ashobora kuronka icyo akeneye aca mu politike naho siko byareza kugenda. Politike zizavuzamo umuntu bifite muhamagaro azi icyo agiye gukora. Naho hanyuma igira kane ikijanye na ntuzenya engagement. Nikuvuga kugira ushobore kumva ko ukorera igihugu tegeza kuvyitegurira ukiyangaje ati mbe binaniye jewe ndiyemeze ko nzoca munkoreye iki canke kiriya ayi. Mugabo mu gihe utiyangaje urumva sindagatabo ngeze gusoma bavuga yuko muri politike n'ahantu wemera ikintu hanyuma bwake ntugikore nta namakubaza kandi ukina ko politike rero yoba muri ubwo buryo. Hanyuma igira gatanu nico bita décision de campagne. Ivyo rero mu bisanzwe rero muri make décision de campagne ni ibintu biba birawo umukuru w'igihugu. Hariko bere mu n'amatora twimirije n'amatora mu Burundi tumenyereye ko mu Burundi twatumenye ko amatora yose aba ku murongo aho imigambwe yamamaza ihereye kuri president kumanuka. Bwa amatora mu Burundi nazo kabaye bwa mbere. Nico gituma rero imigambwe rero kuba itaba yariteguye itamenye n'ibitandukanye. Uzobona baza bababwiye ngo imigambi. Mugo ugiye kuraba umushinga amateka afise ibikorwa byiwe bibiri nyamukuru. Icya mbere ni gutora amategeko. Icya kabiri ni ugenzi biba bya leta. Uravye rero ibyo byose rero ntaho umushinga amateka aza kubwira ngo ndokora imigambi nini kuko amategeko urumva bigabuye. No munsi nico gituma rero kubera nabibabwiye kubera abaturongora batabatahura ibyo bajemo baronda amafaranga. Cyo gituma bigera ahantu gasanga n'abajeje intwaro badufise bariko baridoga. Nk'ubu je ndaraba cyane umukuru w'igihugu usanga karidoga ko afise niba mufasha kuna kuri yayi. Ngo nkaca ndaba bikuraga n'abantu bakubwira ngo shango president yagerageza kwega baramufasha. Mugwa cyo mubaza none wewe wari cyo president jejwe nakubwira ko ntabyazi. Nk'ubu je ndavye yega imyidogo ndayumva mugo ugiye kuraba usanga idafashe
ko nk'akarorero president no hakare bibashingiye bwa mbere muje kuraba nacyo ya office yo mutegeka mbe yabikoze yabye sanga nawe nyine ntaba yakoze byajejwe kugira ico bwira abandi ngo bakore byo bajejwe nawe utakoze byajejwe babigoye nk'akarorero president itegeko rikuru ry'igihugu byashingira mutegeka yuko amaze kuja imbere ko aja mu mabanga yerekana ibyo atunze wishe kintu nta kigeze kiba bisigura iki rero umaze kurenga ibintu waruhagarariye ubutanze uburenganzira ko hari n'uwundi arenga ibyo ateza gukora muri make rero nico gituma rero no munsi duteza guhagarara cyane kujanye n'inyigisho kugira nitwatorwa tugende dusigura abanyagihugu umushinga amateka ajejwe iki amategeko y'igihugu ameze kunuku hanyuma twongeye tumusigure neza yuko burya inzego z'igihugu nibo baziha amahera zikoresha ajya amakuru tutanga ku munsi n'amahera aza gutuma inzego z'igihugu zibaho rero tububahure tubabwire yuko abategetsi ari abakozi biwacu no munsi uravye ngene abategetsi bigenza imbere y'abanyagihugu byatebwa n'agahinda usanga tubatora mo tumaze kubatora usanga baca batugira kugakana mugabo ariko tuguma tubahemba ku munsi dushaka kweka abanyagihugu tuba turabayagira gihe turi kumwe nabo tubereke neza yuko ku munsi akantu kose uguze ko kana kose hapfa kwikori ituma inzego z'igihugu zibaho tubasabe yuko baza barababa hafi baze barababaza kuko umuntu waze kumuha akazi uramutegeza kumugenza ukamenya ibyo yakoze ngene bigenda nico dushaka ko gizotwara umwanya munini twatogwa kugira twe hafi abanyagihugu tubayagire tubasigurire bamenye imigenderanire teza kuranga umunyagihugu n'umuntu yatoye ivyo bizotuma rero tugabanya ujuju canke kudatahura gucyo inzego z'igihugu wa munyepolitike yazarondera kwisumamwo aburi kibanza gucyo rero tuje dusanga ariko haraza abanyepolitike bandi byo baze gukora muri makino bisigura nkuko murakoze ubwa mbere umushinga amateka afise mandat nationale nakorera aho yavukiye aho yitote gusa amaze gutorwa ubuserukiye abarundi bose hama twebwe muri make mugambwe FPI nta by'abajene nta by'abakuze twe tufata yuko umuntu amaze kugira 18 abari umuntu akuze abashoboye kubaza igihugu n'amategeko niko bivuga cyo gituma twebwe rero muri FPI turafise imico ituranga niyo dushira imbere ni kuvuga umuntu ayifise abari pre kuserukira abarundi bose mu gihe afise uwo muhamagaro ngo rero ugiye kuraba no munsi muri FPI umugambwe uharijwe abantu bakiri bato nk'ubu ravye kuri isi y'abashinga amateka 82 kwijana bose ari munsi ya 40 urumva yuko abajene nibo muri make bumva ko duteza kumba dugira ihinduka ishoboka abakenyezi nico kimwe n'abandi barundi bose twebwe no munsi twebwe muri FPI dushira imbere dushira umukenyezi cyangwa umujene canke umuntu akuze dushira imbere umuntu afise ubuntu umutima w'ubushinga ntaye n'umutima w'ubugabo arashobora kuba umwana ugasanga afise umutima w'ubugabo n'umushinga ntaye ashobora kuba umukenyezi akaba bifise ibyo bintu byose twene duvuga dushira imbere rero nico gituma uno munsi kubera twebwe dufise iyo mico n'abakenyezi baca biyumva abanyepolitike abakenyezi kenshi batinya politike kubera usanga uko twatwimenyereye bayivuga usanga ari umuntu bw'ube gito abakenyezi rero baratinya ahantu haba ari ibintu by'ugwamo byo gutukana no kugirana mugore tumaze kwa twadugije umutima w'ubuntu abakenyezi ndazazo ba mbere baba bariko barahurumbira ivya politike nk'uburavye mu bihugu bimaze gutera imbere ivyo bihugu usanga birimwo umunezero urenze nk'ivya Finland usanga abakenyezi badomina muri politike ko ari ahantu bisanzura tujanye n'inkino bisanzwe nta mugwi n'umwe fana